of Rock Church Ministries, proclaim, portray, and point. Kaze yizeye ko mukiri benshi mukiri kumwe natwe muri urukurikirane rw'amazaburi tukaba turangije igitabo cya kabiri cy'amazaburi cyahera kuri zaburi ya 42 gushika kuri zaburi ya 72 tukaba dutanga urundi kurikirane rw'amazaburi ruzohera kuri zaburi ya 73 gushika kuri zaburi ya 89. Uyu munsi ni zaburi ya 73 nyuma y'akora karirimbo tuje tuyisomera hamwe twese. Kaze ugibikorwa byiza wakoze shingerena rukundo rwawe uko nemeje kubabwira rero igitabo cyacu gatatu cy'amazaburi kiva kuri zaburi ya 73 tuje kuri zaburi ya 89. Kaza dusomera hamwe zaburi ya 73. Iyi zaburi ni ya Asafu. Nukuri Imana igirira neza Abisirayeli abafise imitima itanduye, ariko jeho ibirenge vyanje kari gato bigatirimuka, intambuko zanje zari zishigaje gato zikanyerera, kuko nagirisha ari abibone aho nabona abanyakibi baguwe neza, uko badasamba mu ipfa ryabo ariko amagara yabo arakomera, ntibagira amagorwa nk'abandi, ntibategwa n'ivyago nk'abandi. Nico gituma ubwibone buba nk'urudede mu mazosi yabo, umujyano ukabambika nk'impuzu, amaraso yabo avanywe umutwe no kuvyibuha, bafise ibiruta ivy'umutima wo kwifuza, baracokora bakavugishwa ivy'agahazo no kugabitanya kwabo, bavuga bishize hejuru, bashize akanwa kabo mwijuru, ururimi rwabo ruyerera mw'isi yose. Nico gituma abantu biwe bagaruka bakiranguza amazi yuzuye mu gikombe, bakavuga bati Imana ibibwirwa niki, isumba vyose hari ico izi. Erega bo nibo banyavyaha kandi bamabidibamiye, ubutunzi bwabo buragwira. Nukuri nogereje ubusa umutima wanje, ukudacumura nagukarabiyemwo ubusa, kuko natewe n'ivyago umunsi ukira, ngahamwa mu gitondo n'igitondo uko bukeye. Iyo mba naravuze nti reka mvuge ntyo, mba naremukiye abana bawe. Niyumvira ingendo ushobora kubimenya, biba ibirushije mu maso yanje, gushisaho nagiriye ahera h'Imana, nkibaza iherezo rya babandi. Nukuri ubashira ahanyerera, ubakororera mu mahonero. Erega barahonye mu kanya gato, ubwoba bw'uburyo bwinshi burabamaze. Nk'uko inzozi zimeze iyo umuntu yikanguye, niko nawe mwami niwikangura uzobakengera nk'ibiravuswe. Aho umushaha wanje wababara agatekerwa n'umubabaro mu mutima, nari kijuju, nari imburabwenge, namera nk'igikoko imbere yawe. Nyamara rero namana nawe na ntaryo, umfashe ukuboko kw'iburyo, uzondongoza inama ungiriye, kandi hanyuma uzunyakirane icubahiro. Ninde mfise mwijuru atari wewe, kandi mwisi ntawe ngomba atari wewe. Umubiri wanje n'umutima wanje bishira umunywera, ariko Imana niyo gitandara umutima wanje uhungirako, kandi ni nayo mugabane wanje ibihe byose. Amen. Zaburi ngo tuyibona umutwe w'amajambo mugufi ko ari zaburi ya Asafu. Twabivuze mu yandi mazaburi yuko ibitama bisobanurwa ko ari Asafu yanditse, bishobora gusanga ko ari Dawidi yanditse zaburi, hanyuma ya zaburi akaheza Asafu ari mu barongozi bivyo guhimbaza Yerusalemu mu gihe ca Dawidi, kugira ngo bashobore gufata iyo zaburi bayishire mu bicurarangisho, bayihinyanyure mu buryo bw'umudiho, kugira ngo kandi banayirongore mu byo guhimbariza hamwe Yerusalemu. Rero iyi zaburi tushobora kwiyumvira ko ari Dawidi yanditse, cyo kimwe n'indi zaburi ya 37 na 49 bisanzwe bisangiye amateme. Ni kuvuga ko hano ikintu nyamukuru, iciyumviro nyamukuru kirimo ya mazaburi ni ingene uburyo Imana igenza abantu bari mw'isi, cyane cyane abagororotsi n'abatari abagororotsi, ingene umenga Imana ntigororoka muri vyo,
ntibitunganya neza, umenga umugorozi ntaronka impera yiwe kandi umunyavyaha aronka ivyiza atabereye. Aya mazaburi tubona umugororotsi ku ruhande rumwe atsitazwa n'ivyo ariko arabona, mu nyuma ikaza ikahamusanga ikamwigisha, mu nyuma ubwo bwenge akabusangira n'abandi mu kwandika aya mazaburi. Rero iyi zaburi rero dufise yacu 33 yasanye 37 yasanye 47 nk'abandi barungitse kumviriza cane zaburi 37 aho twatereye kuri kino kibazo kijanye n'ingene Imana igenza abanyavyaha n'abagororotsi muri nosi. Inyuma yakora karimbo kagufi cyo turaba ibice bine nyamukuru bigize zaburi ya 73. Nobivuga begi utaza nobayuwande amashimwe yose akugarukeko. Iyi zaburi ni inkoramutima tubigarutse kubera kino kibazo kirahari rwose cyane aho tubaye n'ubu biramaze guhinduka akamenyere guhura n'umuntu yitwa kijijwe ariko akagira ivyizerwa binyuranye n'ijambo ry'Imana ryigisha kwijanye n'ivy'umugozi akwiye kwitega muri buno buzima. Inyigisho nyinshi zivuga yuko icerekana by'ukuri ko umuntu uhoraho amuhimbari, uhoraho amunezerewe, uhoraho amukunda, amuraba ryiza, tubirabira mu byo amuhereza muri buno buzima. Kandi sinivyo amuhereza kuko aravuga bati ntidukwiye no kubida bisaba Imana, ati mw'isezerano rya kera niho abantu basaba Imana, ariko mw'isezerano rishasha umuntu arakira ivyiwe, arashikira ivyiwe, arabohoza ivyiwe, arabivuga hanyuma bikaba. Kandi ivyo bintu vyinshi babizunguruka ku kintu kijanye n'ubutunzi n'ivya hano mw'isi. Ariko aya mazaburi tumaze iminsi tuyasubiramwo arerekana yuko ico kibazo vy'ukuri Bibiliya iracishura. Mbega umugorozi n'ibiki ashobora kwitega akimura buno buzima? Iyi zaburi rero iri mu mazaburi adufasha kuri ico kibazo cyo zaburi ya 77 twahavuye twigira hamwe. Ndabasabe kandi nyimba uri wenyene usubiremo kandi iyi zaburi yose 73 uri wenyene uyitegereze neza, uyisubiremo uri wenyene, hanyuma ugira ngo utahure neza ko amajambo turavuga atari amajambo dukwiye mu kirere, ari amajambo ari muri kino gisoma nyene. Kuva ku murongo wa mbere gushika ku murongo wa 3 umwanditsi wa zaburi atangura kuvuga amajambo magufi ikino kibazo kijanye no kubabazwa n'iterambere ry'abanyavyaha. Ko ico kibazo yakigize, iyo ngwara yayigize, ko uwo mubabaro yawugize, ko yatsitajwe n'ivyo abona. Hanyuma kuva ku murongo wa 4 gushika ku murongo wa 12 atangura kuvuga rero ingene yabonye abanyavyaha babayeho, ivyiza yabonye bibashikira, ingene batsimbataye, ingene baguwe neza, ingene umenga Imana ntibagenza nk'abandi ahubwo, ingene abagororotsi batora nk'ivyo babereye. Kuva ku murongo wa 13 gushika ku murongo wa 20 uyu mwanditsi atangura kuvuga rero ingene yatangiye kuja mu rugendo rwo gukira kandi akirijwe n'Imana, ugukekeranya afise kubijanye n'ubugororotsi bw'Imana, ingene igenza abantu hano kw'isi. Tubona rero uyu mwanditsi aje atangura kutwereka urugendo rwiwe ingene rwagenze gushikaho Imana imwereka ukuri. Kuva ku murongo wa 28 uyu mwanditsi rero aritangura kuvuga ashima Imana, yizigira Imana, yimatanya n'Imana, yizigira muri vyose, kandi avuga yeruye ivyo kwikunda, ivyo kwigira umunezero wiwe, ivyo kwigira impera yiwe, ivyo kwigira umugabane wiwe, haba muri nosi canke mu buzima buzoza. Tumira mate tukenda igice kimwe kimwe ku kindi. Kano karimbo kabaheza Israheli 30 ya mbere atubwira majambo magufi ikibazo cahabaye. Avuga ati jewe n'ukuri ndabizi neza yuko Imana igira neza abayikunda, igira neza abayubaha. Ndazi ko ari impera nziza ku bagenda bagororotse, ariko harageze igihe
sinabibona gutyo, harageze igihe ndacanganikirwa, harageze igihe mbona umenga iyo mpera ntayihari y'umugororotsi, nkabona ukugira neza kw'Imana kuba yubaha ntabwo hari, ahubwo ntangura gutsitazwa n'ivyiza mbona ku banyavyaha. Ati ivyo rero harageze igihe mbona biriko birasubiza inyuma, mbona intambuko zanje hasigaye gato zikanyerera. Iyo umuntu atanguye gukekeranya ku bijanye n'ubwizigirwa bw'Imana, ku bijanye n'impera ihereza abagororotse, iyo umuntu atanguye gukekeranya ku bijanye n'ubugororotsi bw'Imana, ubugororotsi bw'Imana bwiserura ku bijanye n'ingene igenza ivyaremwe vyayo, iyo umuntu atanguye gukekeranya inzira z'Imana n'ubwizigirwa bw'Imana, ubugororotsi bw'Imana n'ubutungane bw'Imana, vy'ukuri aba ariko aranyerera, vy'ukuri aba ariko arahonyuza ikirenge ciwe ahantu adafitiye uburenganzira na gatoya. Turashobora ati Imana sinahura ibiriko biraba, ariko ndufise uburenganzira bwo gushiraho kabaza kubijanye n'ici Imana iri mu karangamutima kayo. Niyo bavuga ati hari hasigaje gato nkanyerera. Ariko twebwe hano turavuga amajambo yose twishakiye. Tubona umwanditsi wa Zaburi abona ko yari kuraja mu kaga igihe ivyo abona ntabitahure, byatumye akekeranya ici Imana iri, akekeranya ukugira neza kw'Imana, ubwizigirwa bw'Imana, ubugororotsi bwayo no gutungana kwayo. Igihe yatangiye kubikekeranya, umutima wiwe wariko uratirimuka. Turi mu gihe ca liberté d'expression, mwidegemvye mu gushikiriza ivyiyumviro, turi mu gihe ca demokarasi, aho umenga umuntu wese yokwirekura mu gushikiriza ico yiyumviriye. Ariko mu by'ukuri Bibiliya itwereka yuko kurya dukwiye kurinda akanwa kacu, niko dukwiye no kurinda ivyiyumviro vyacu. Ntidufise uburenganzira bwo kwiyumvira ivyo dushaka vyose no guhaririza Imana ku vyarivyo vyose. Ibi bigaragaza umutima wishira hejuru, umutima ushaka kuringanira n'Imana, umutima ushaka kuja ku rugezo rumwe n'Imana, umutima utaciye bugufi kandi udafise igitinyiro c'Imana. N'umunsi rero urahura n'abantu mu biganiro bisanzwe, ugasanga umuntu ariko aravuga ivyo ariko aracamo bimubabaza, ingorane ziko ziramushikira, ugasanga arangaje afise nirangaje yerekana kutunamira ico Imana iri. Nivyo tushobora kugaragaza umubabaro dufise, kandi ko n'ibiriko biradushika ko tutabitahura, ariko ndufise uburenganzira. Hari ibiganiro vyerekana ko turiko turishira ku rugezo rumwe n'Imana kujanye no gushaka yuko idusigurira igituma iriko irakora ivyo iriko irakora. Ibi rero iyo utanguye kuja muri ivyo, intambuko zacu ziba ziriko ziranyerera. Aca afata kuva ku murongo wa 4 kuja ku murongo wa 12 atubwira rero ivyo ariko arabona vyariko biramunyereza, biriko biratuma intambuko ziwe zinyerera. Aca atangura rero kuvuga ivyo abona ku banyavyaha kuva ku murongo wa 4 kuja ku 12 bituma yumva muri we ababaye kandi umutima we uremerewe, kubera abona umenga ivyiza biriko bishikira abanyavyaha. Muri ivyo aravuga ubutunzi bwo mu buryo bw'umubiri, aravuga ibijanye n'amagara, aravuga ibijanye n'ingene barangiza ubuzima bwabo hano kw'isi, ibihe amasaha yabo yanyuma, ibihe vyabo vyo kumfiro yuko bitaba binaruhije. Ariko kandi uravye neza muri no mirongo urabona ingene inkurikizi ubwo butunzi bugira ku mishaha yabo navyo si ibintu vyo kwifuzwa. N'akarero ubwo butunzi butuma bagira ubwibone. Umurongo wa 6, ubwo butunzi butuma abantu bacokora kandi bishira hejuru. Ku murongo w'8 canke ayo magara meza vyose bituma ku murongo w'9 baba abantu bavuga nabi, bafise akanwa kabo kavuga amajambo y'ubwibone no kwishira hejuru. Hanyuma ku murongo wa 11 tubona ubwo butunzi bwabo butuma bumva umenga n'abantu badasanzwe, ntibakeneye Imana, kandi ahubwo bigatuma niyo Mana bayibagira. Ibi vyose rero ubiravye kuva ku murongo wa 12 dusanga vy'ukuri ubutunzi butuma umuntu avuga ati mbega Imana ni iki, mbega Imana isumba vyose ndayikeneye, canke cende afise amakonte ndayihereza. Ubwo bwibone butuma umuntu avuga nabi, yishira hejuru. Ubwo bwibone butuma acokora, akengera. Ubwo butunzi si umugisha na gatoya, ubutunzi n'umuvumo. Rero uyu mwanzi tangura kubona ingene umutima wiwe wari kuragenda wifuza ubwo buzima bw'abanyavyaha, ivyo batunze n'amagara yabo. Ariko kandi biravye neza usanga nyene muri buno butunzi bwabo imitima yabo ntisiyo kwifuzwa na gato. Ibi rero umwanditsi iyo ariko aranavyandika ntavuga gusa ingene bari bamerewe, avuga n'ingene uko bari bamerewe vyagira inkurikizi ku mitima yabo. Mu kanya turaba igice 3 kuva ku murongo wa 13
gushika ku murongo wa 20. Iki giciro gikurikira kuva ku mwaka wa 13 gushika ku 20, uyu mwanditsi ashitanga kutubwira rero urugendo ngene rwagenze rero kugira ngo Imana imuhumura amaso kubijanye n'inzira zayo. Imirongo ya mbere kuva ku mwaka wa 13 gushika ku mwaka wa 15 muri kino gice cya gatatu dufise kuva kuri 13e verse au 20e verse mu mwaka wa 13 gushika ku mwaka wa 20. Uyu mwanditsi ashitanga kuvuga rero inkurikizi byatangiye kugira mu buzima bwiwe. Yatangiye kuregreta canke kwicuza ubugorotsi yabayemo, aravuga ati none nimba umunyavyaha ashobora kudefia Imana, kugarariza Imana, kutayubaha, kwitera umugongo, kwicokora, akabaho gutya, jewe nanje ndayigoroke nkaba mbayeho gutya, nkaba ntaronka ivyo nifuza, none bimaze iki kugororokera Imana? Mu vy'ukuri uwovuga ko kino kibazo atari ikibazo gikomeye, atari umwami Satani akunda kurasabera, yobabeshe. Uyu n'umwami Satani akunda guturasa, ariko uyu mwana zatubwira ati hamwe umuntu yo kwiyumvira gutyo yobahemukiye abandi bana b'Imana. Murongo wa 15 ku mpera Martin Luther avuga ati uyu murongo usobanura yuko Dawidi yavuze ati hamwe no kwiyumvira gutyo, hamwe ico cizego, hamwe iyo croyance, hamwe ico cyumviro no kigumbira nkaho umenga ni icukuri, no bampinduye ubusa. Abandi bera bambanjirije babayeho imbere yanje, nabo nyene Imana yabagenje nk'uko ikwirangiza, nabo nyene batahawe impera yabo hano kwisi, nabo nyene bataguwe neza hano kwisi, nabo nyene umenga Imana yarabirengagije, abo no bandi bahemukiye. Indi ntambuko ya kabiri yabaye, yaciye aja mu rusengero ku murongo wa 16 araja mu rusengero, kuko ico kibazo kitagiye kumuremera. Bishoboka ko vyari bihwiranye naho nyine ariko aca mu bihe bibi gose, hamwe ibyo abona mu bimukikuje bikamuremera gusumba. Hanyuma aragenda mu rusengero, niyumviyeho karakanya ko kurimbura abise barashobora kuja mu rusengero mu masaha atari amasaha y'amakoraniro ya bose, kugira ngo batware ikibazo bafise mu mutima bagishikiriza Imana. Dawidi acagenda mu rusengero, arashika hasi, bakoresha ijambo ahera h'Imana. Mu zindi ndimi ijambo ahera babishira mu bwinshi le sanctuaire, kubera ihema ry'ibonaniro ryari rigizwe n'ibice bitatu, intangaro yo hanze, ahera n'ahera. Niyo mpamvu bakoresha ijambo ahera muri bwinshi mu zindi ndimi. Ariko Dawidi yagiye ahera, yagiye gufata kanya ko kwiherera kugira ngo abwire Imana kino kibazo. Ku ruhande rumwe ndumva ugorotse, ku ruhande rumwe ndumva urumwizigirwa, ku ruhande rumwe ndumva unkunda, ku ruhande ndumva yuko umugorotse by'ukuri mubikiye vyiza, ku rundi ruhande sivyo mbona, ku rundi ruhande ivyo mbona birandemera, bituma ngira ugukekera kubijanye n'icuri, bituma ncika intege kubijanye no kubandanya ndakugorokera, binyuzuza umwikomo muri je ngatangura kwifuza ubuzima nk'ubw'abanyavyaha. Aragenda ivyo vyose abibwira Imana. Mbega Imana yamweretse iki? Yatangiye kumwereka yuko ivyo bintu yifuza, abo banyavyaha yifuza, vuba bagiye gucibwa ku rubanza. Dusanga buno butunzi yatangiye kuvuga kuri murongo wa karasho mu wa 12, yana y'amagara meza, n'ibintu Satani akoresha, n'ibintu Imana ikoresha. Ku ruhande rwa Satani arabikoresha kugira ngo abo bantu abibagize Imana, kugira ngo abantu ivyo bintu bibahuma amaso, umunsi umwe ugora kuze kubazaho giturumbuka. Satani abaheza ibintu vyiza kugira ngo bahume amaso kuje n'ivy'agaciro vya mbere, arivyo vy'umutima, arivyo vy'ubugingo budashira, arivyo vy'imhemu. Kurundi ruhande Imana irabarekera muri ivyo vyiza kugira ngo uguhana kwayo kuze kubaza ko guturumbuka. Ibi ni vy'Imana imushishurira gushaka ku murongo wa 20. Kanya turangiza ku murongo wa 21 gushaka ku murongo wa 26. Uvaro ku murongo wa 21 gushaka ku mpera, ahantu utangura kubona Dawidi umutima wiwe ubaye mushasha, akatangura kuguruka amaso, atangura gushimira Imana kumwuguriye amaso, agatangura kuyizigira cyane, agatangura kandi kuyihambira ko canke kuyirekurira. Atangura avuga ati nukuri datawe ko nari gikoko, nari kijuju, igihe nakekeranje ubugorozi bwawe n'ubutungane bwawe n'urukundo rwawe n'ukugenza kwawe kubagororotse, igihe nabikekera, igihe nifuje ubuzima nk'ubwa banyavyaha, nari nabaye
ikijuju, nari nabaye igipfu, nari nabaye nk'igikoko. Ubwa kabiri atangura kubona ubuntu bw'Imana, naho yariko arabika ijuju, naho yariko arita mu byo atagezwemwo, naho yariko arashaka guhaririza inzira z'Imana, n'igihe umutima wari kuratirimuka ugatangura kwifuza kwamvia ivy'isi, naho nyine Imana yagumye imufasha ukuboko. Niyo mpamvu yamurongoreye mu kuri, niyo mpamvu yamurongoreye mu bwenge nyakuri, niyo mpamvu yamwishuriye kugira ngo imukure muri ubwo buzimire no muri ibyo vyumviro atari vyo, no muri uko kwihenda kwacu, no muri ubwo bupfu bwacu. Dawidi atangura kubona uhoraho yagumanye nawe ku murongo wa 23 n'umurongo wa 24. Imana itangura kumwereka yuko n'ubundi izomurongora, n'ubundi bizomugora muri kazoza, bizoshira ikindi gihe Satani amutera iyindi myami, imukekeranisha ic'Imana iri, imukekeranisha kujanye n'inzira z'Imana. Ariko no muri ivyo vyose Imana izomurongoza sans conseil. Niryo jambo bakoresha nga Imana izoturongoza inama zayo. Inama zayo nazo ni jambo ry'Imana, inama zayo ni mpwemu yera ari muri twebwe, kandi inama zayo ni ibikorwa vyayo bigaragarira hanze mu vy'iriko irakora, tugahabwa ubwenge bw'impwemu bwo gushobora gutahura neza ivy'iriko irakora mu bidukikuje. Izo nizo nama z'Imana, uko niko impwemu yera, uko niko Imana igenda irongora intambuko zacu mu bwenge bw'Imana. Umurongo rero 25 n'umurongo 26 birangira uyu mwanditsi Dawidi ariko arihereza Imana. Kumera 24 turabakajana kavuga ngo hanyuma uzunyakirane icubahiro. Tubona ko Dawidi nimba Imana imweretse yuko kumpera ya vyose umunyavyaha uguhora kuzomuzaho giturumbuka, Imana kandi imwereka yuko umugororotsi nawe kumpera azokwinjizwa mu cubahiro. Iri jambo icubahiro ryasobanuwe ariko risobanurwa ubwiza. Aha ari Dawidi Imana imwereka yuko kumpera ya vyose, kumpera y'ibihe umugororotsi azoruhira kuronka impera bikara azokwinjira mu cubahiro yabikiwe n'Imana. Umurongo 26 tutanga uvuga ati nukuri haba hano kwisi ataco mfise, haba mwijuru ninjiye mu mpera yanje, ninjiye mu cubahiro canje, muri vyose ni wowe mwandu wanje. Haleluya. Biraryoshe kumva kuri mwana avuga ati nigihe mwijuru ntazoba nkirira, ntazoba nkikena, nzogendera mu bikwiye kandi bisagutse, nigihe nzoba ndi mu kibanza gitandukanye n'ico ndimwo mwijuru. Mu vy'ukuri naho nyene ivyo vyose sivyo mugabane wanje, ni wewe mugabane wanje, kuko ni wewe mfise mwijuru. Ariko kandi no ngaha kwisi binshikira vyose ni wewe mpungirako, ni wewe gitandara canje. Ninde wundi mfise mwijuru atari wewe? No mwisi ntawundi ngomba atari wewe. Haleluya. Umurongo wa 26 ni mirongo iryoshe gose cyane yerekana ko Dawidi yari yavuwe n'Imana. Gatuyisubiremo turiko turarangiza. Ninde mfise mwijuru atari wewe, kandi mwisi ntawe ngomba atari wewe. Umubiri wanje n'umutima wanje bishira umunywera, ariko Imana niyo gitandara umutima wanje uhungirako, kandi niyo mugabane wanje ibihe vyose. Ukuri ku mutima wawe hose uririmba. Umurongo wa 27 umurongo wa 28 ni mirongo isa n'iko yarangiza avuga ati kuko abakuja kure bazoranduka, wahoreje bakuretse bose bagacika ibimaka. Uyu murongo wa 70 n'umurongo wa 78 bidusubiza hahandi, bidusubiza muri cagice cacu ca gatatu, aho tubona yuko uyu mwanditsi ariko arasubira kandi kuvuga ivy'Imana yamweretse. Abaja kure y'Imana kubw'ubutunzi, abashigwa kure y'Imana n'ivyiza ariko birashikira mu buzima, nta kindi kibarindiriye atari uguhona. Umurongo wa 28 ucurangira asubira kandi handi duhejeje, ariko arahimbaza Imana, ariko arayishirira bwate, ariko jeho kwegera Imana niko kumbereye amahirwe. Umwami uhoraho niwe ngize ubuhungiro, kugira ngo namamaze ibikorwa wakoze vyose. Arangiriza amashimwe, arangiriza ahimbaza. Imirongo yo 25 ushobora 28 ni mirongo iryoshe gose cyane, irimo guhimbaza, irimo gutazira. Iyi Zaburi tuyisubiremwo, umwe wese ayisubiremwo ari wenyene. Si Zaburi hanitse gose ku buryo amajambo ari mutatahura, ahubwo dusabe dutekereje ku
kumwe Dawidi yagenda ngo ahera kugira ngo Imana ivugane nawe, kugira ngo Imana imukore ku maso, imukure kuhuma Satani yamushizeko. Abariko natwe tubikora, turimburiye Zaburi dutekanye, turimburiye Zaburi turahera, turimburiye Zaburi turi imbere y'Imana, kugira ngo Imana idukize kandi turangize turimba nka Dawidi tuti kwegera Imana niko kumbere y'amahirwe, kandi umwami uhoraho niwe ngize ubuhungiro, kugira ngo namamaze ibikorwa yakoze byose. Nimutinya mwabushutomo kuso mwijuru imuhimbara. Lila Flock Church Ministries, proclaim, portray, and point.